Shalom shalom, ndabaramukije gose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo umunyanazareti. Ndizera ko aho muri mpore kandi Imana yarushije kubazigama no kubarinda. Ndazi ko bamwe burakeye abandi burije, ariko dushimiye Imana yemeye kongera ko turonye impemu z'abazima. None nshuti bakundwa mukurikirana ibiganiro cyo kuri Canal TV, nonye kubaha kaze mu izina rya Yesu, kandi dushimiye Imana ku bwanyu. Imana ishishikari kubagira neza impande zose. Munyemerere imbere ko tuganira amajambo y'Imana, dusenga Imana. Mucunguzi wacu Yesu Kristo, turagushimiye kugira neza kwawe, turagushimiye urukundo rwawe, imbabazi zawe, tugushimiye ko wavyemeye ko mwami tubona bukeye nuhabwe icubura kuba tuzigamye. Iki gitondo turaseze mu izina rya Kristo, cubana natwe uturinde, tukuje imitego y'umutezi mu izina rya Kristo. Ariko turavuze ngo ubuntu bw'Imana buduherekeze, imbaraga z'Imana zibane natwe, umuntu wese mufata ukuboko. Dusengeye abari ko bava ku buzina baja ku kazi mu izina rya Kristo, kubagirire neza mano zo bukoze. Impemu y'Imana ibe ku bugingo bwabo, ikundiro c'Imana kibabe kurabazigama, maze rijambo tujoganiriza bene data mu izina rya Kristo, ribakure ku ntambwe bari bageze ko mu izina rya Yesu, bagire ikimazo bukoze. Urakoze kuvyumvise mu izina rya Yesu, amen. Nshuti bakundwa mukurikirana ibiganiro cyo kuri Canal TV, nongere ndabaramutse gose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndanezerejwe n'Imana rero ibikunze ko itwemerera kuganira amajambo y'Imana kino gitondo. Amazina yanjye nitwa Reverend Pastor Nibisiro Midas, mbaye kazi usangira amajambo y'Imana. Ngiye kuvuga kuvyerekeye kugira umuhigo wo kutiyanduza. Dusangira amajambo y'Imana ari muri Daniel cyo cambere turi ku murongo w'8. Ngwe kaze dusome amajambo y'Imana. Aravuga ngo maze Daniel agira imihigo mu mutima kutazo kwihumanisha ivyo kurya vyo mwaka. Cyangi giturire nico catumye yinginga uwo muntu w'inkone kugira ngo ntiyiyumanye. Nuko Imana ituma Daniel akundwa n'umukuru w'inkone amutera imbabazi. Maze uwo mukuru w'inkone abwira Daniel ati, ndatinya umwami Segaba yabageneye ingaburo z'ivyo kurya n'ivyo kunwa. Vyomera biti ababonye mwonze mu maso mudasa n'abandi basore n'urunganwe rwanyu, muzoba munshishije umutwe ku mwami. Nuko Daniel aca yinginga umubwiriza uwo mukuru w'inkone yashizeho kuraba ivyo Daniel na Ananiya na Mishayeli na Azariya, ati ndakwinginze utugerageze twege basabyi bawe iminsi 10, baduhe indya z'isoromano abe arizo turya n'amazi yo kunwa. Yesu wacu nashimwe. N'amajambo y'Imana nifuza kuganira nawe, gufata umuhigo wo kutihumanisha. Uyu muntu w'Imana Daniel bari Babuloni, zari nyagano, maze baja muri ico gihugu banyagiwemo, babaho hano barabatoranya kugira ngo babigishe igikarudayo n'ibindi indimi zaho hano kugira ngo bacike abatware muri ico gihugu. Imana yari bashize ko igikundiro, umwami yari yarabarobanuriye mu bandi, maze Daniel amenya ko ivyo kurya vy'umwami biterekereye, amenya ko ivyo kurya vy'umwami harimwo babicisha mu buzugu bw'igirwamana. Abwira abo bari kumwe ari bashaduraka na Meshaki na Abedenego, arabwira ngo twebwe twibutse iyo twanje tuva iwacu, Imana twizera inyuranye n'iyi Imana y'i Babuloni. Baravuga ngo tugize umuhigo wo kutihumanisha ivyo kurya vy'umwami. Haleluya. Arababwira ngo turakwinginze utwemerere twebwe nitujya ku gituriro c'umwami, ariko dukundire muduhe udusoromano gusa abari bwo turya. Twemere tugirengarenga inyabutongo, twemere tugisombe, bamwe bazita ngo nirara naho zitogiramo ikinono, ariko dukundire twirire ibisanzwe. Haleluya. Utugerageze ura mu minsi 10 impinduka z'ubuzima bwacu. Maze ngo umukuru w'inkone arababwira ngo mve muba munshishije umutwe, hamwe umwami yobona mwonze mutagira ifreshere nk'abantu. Beneda muriko muranyumviriza, abantu benshi bariko barihumanisha, bihumanisha kubera imodoka, abandi bariko bihumanisha kubera amazu,
abana ko barihumanisha kubera imicopo, abana ko barihumanisha kubera ibirato, impuzu, kubera iPhone, abariko barihumanisha. Ariko Daniyeli avuga ngo ngize umuhigo wo kutihumanisha. Haleluya. Hari abantu bariko bakira ibintu bituma bahumana, hari abantu bariko bakira ibintu bituma batagakiza, hari abantu bariko bakira ibintu bituma batubugingo. Kino gitondo numva no gusengera Imana ngo ufate umuhigo wo kutihumanisha. Nagira nkubwire ngo nawe ariko baraguhonga ejo bazoguhoga, nawe ariko barakuvuga bariko baguhonga baguha ivyabo ugira ubu umuja w'icaha runaka. Nagira nkubwire ngo ubwire umuhigo wo kugororoka imbere y'Imana. Daniyeli agira umuhigo aravuga ngo ntavyo nshobora kurya naho biryoshe, naho biryoshe. Indya z'umwami bazitegura mu buhinga bukomeye, ariko aravuga ngo hari uwo namenyanye nawe, ndafise umwami w'abami, Imana yacu no mwizigirwa. Aravuga ngo ivyo turemeye kubiheba, gira uco uhevye. Fata umuhigo wawe uvuge ngo notuma nemera kwambara yebo hako vyogenda gucya, notuma nemera kwambara igitenge kimwe hako nohumana, notuma nemera nkambara ipantaro imwe naho noyishira kwibiraka ariko sinihumanye. Dufise abasore bariko barihumanya kubo bita ngo bamamishuga, dufise abakobwa bariko barihumanya kuri babatama, dufise abasore bamazimi basigaye bidandaza kujya kwindaya. Nagira ndababwira mwa basore mwamenye Kristo, turi mu rugendo rugoye ariko rugendwa. Hari abasore barugenze bararushobora, harimo ba Yosefu barabishoboye, harimo ba Daniyeli barabishoboye, harimo haleluya ba Shaduraka ba Budunego barabishoboye. Nawe nagira nkubwira ngo fata umuhigo wo kutihumanisha, niwemere ko Imana igawa kandi ukiriho mu izina rya Kristo. Ugira umuhigo wo kutihumanisha. Wa mukobwa naho wobura amavuta, naho wobura kugwego, ubura kotex, niwihumanishe, niwemere gucika umuhabara kandi warakiriye Kristo, niwemere kuryamana n'umugabo atari gwawe kandi warakiriye Kristo. Nawe yakubwiye ngo azoguha akazi, ako kazi kakwemera kuguha agusambanije. Nagira nkubwira ngo injira mu bushobozi umukuze kuri iyo ntebe, tegeka mu izina rya Yesu. Umugore wakazi nzokaronka ntasambanye, imodoka nzoyironka ntasambanye, inzu nzoyironka ntasambanye, inzu nzoyironka ntibivye. Birashoboka. Dufise abantu ariko barihumanisha kubera ibintu. Ariko uyu muntu w'Imana Daniyeli agira inama bagenzi we, arababwira ngo nshuti bakundwa, naho turi bwami reka tubana yatugiye butongo twubahisha Imana yacu. Nagira nkubwire ngo vyatumye Daniyeli agira igikundiro, vyatumye ba Daniyeli ico byaravuga ngo inyuma y'iminsi 10 barayagayaga. Nagira nkubwire ngo nituri beza kubara kubyo twisiga, turi beza kuko dufise mwemu yera muri twebwe. Haleluya. Nituri beza kubera ibyo turya, turi beza kuko duhora imbere y'Imana. Nagira nkubwira ngo Imana yacu nishira umuntu igikundiro, Imana yacu nisiga umuntu amavuta, umuntu agakayangana kandi ajya ibisanzwe, umuntu akaberwa kandi yambaye ibisanzwe. Nagira nkubwira ngo benshi bambaye impuzu zivuga, benshi bafise imiduga ivuga, benshi bafise ingorane muri bo uko bari bukiyo byavuye. Nagira nkubwira ngo nshuti mukundwa, ugira umuhigo wo kutihumanisha. Imana izobana nawe, Imana igiye guca inzira. Niwe manga nutagira ubwoba bw'ubuzima, Kristo agiye guca inzira nshasha. Haleluya. Ntukemere gucika umuhabara, ntukemere gucika umunyavyaha, ntukemere gukora ibidakogwa, ariko ufata umuhigo ugororoke. Aho abantu ariko baratera agakiza, nawe uhagarare wimangire Kristo, umubwire ngo narakijijwe. Iyo bari manager, iyo bari chef wa service uri kurakoreramo, nshuti mukundwa, nagira nkubwire ngo imangira Kristo azobiroranya, azogira neza. N'amajambo y'Imana, Imana ibahe kwemanga, gushira ubwoba, niwihumanye, ntute Kristo kubera ikirato, itelefone, imodoka. Ashobora kuyiguha ikakubera isandugu, uwo munsi nyene babutera seke ukararupfuye. Ariko bivuga ngo hahigwa bapfa bapfira mu mwami kugira ngo baruhuke ubutame bwabo. Nagira nkubwire ngo nshuti mukundwa, abemangiye Kristo hari ibindi bihe vyiza turiko turoramo. Yesu abahezagire, yamwe basengere. Mana Data wa twese uri mwijuru,
ndagushimiye iki gitondo ciza, ndagushimiye ko uvyemeye ukabikunda ko tuba hano kugira ngo dutangariza bene data bashira ubwoba, bashira amanga, bakwemangire. Mu izina rya Kristo ndasenze, ubagirire neza, ubaha imbaraga zo gufata ingingo yo kutihumanisha. Mu izina rya Kristo dufise abantu benshi bariko bihumanisha kino gihe, ariko ndasenga ariko baranyumviriza, bahe guhakana, bahe guhunga. Mu izina rya Kristo uko haye Bashaduraka na Meshaki na Abedenego bagahakana ivyo bwami, ariko bakakwizigira nk'umwami, ndasenze mu izina rya Kristo ubatabara wabera Imana, uzobukoze. Umuntu wese yumvise iki kiganiro kimubera intango yo guhagarara neza, uzobukoze. Urakoze kubikoze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Mugire umunsi mwiza, ubuntu bw'Imana ubaherekeze. Yesu aho umugisha. Shalom shalom.